Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro warubizi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kubayagira ku buzima bwa Amadou Toumani Touré yahoze arongoye igihugu ca Mali. Amadou Toumani Touré yatwaye igihugu ca Mali kuva mu mwaka wa 2002 gushika mu mwaka wa 2012 imbere yo gukurwa ku butegetsi akubiswe coup d'etat n'akagwi k'abasirikare. Mwijoro rero ryo kwigendekerezo rya 9 rishira irya 10 ukwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2020 niho vyamenyekana ko yitavye Imana. Yaguye mu gihugu ca Tiriki ku myaka 72 y'amavuka ahitanywe n'ingwara. Imbere yuko atwagwa muri Tiriki yaraherutse kugirirwa operation y'umutima mu bitaro vyo mu gisagara c'i Bamako. Akiri muri ivyo bitaro amagara yiwe yateye amererwa nabi, niho guca bamwungururiza mu gihugu ca Tiriki ariho yahavuye asiga irambo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 igihe Moussa Traoré bamukubise coup d'etat nyuma yaho ibintu bitari vyifashe neza muri ico gihugu, mbere abantu bakaja mw'ibarabara ndetse muri bo 100 bakahasiga ubuzima. Kuri iyo ntwaro ya Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré yari mu kagwi k'abasirikare bahirise ubwo butegetsi, naho yaciye akurira akazina ka militaire de carrière. Ido nido ni muri iki kiganiro. Jewe ndi Isidore Habonimana nongeye kubaha ikaze, ariko ndabasaba kugira subscribe kugira ngo mube mu bambere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera mufyonde kuri abo bakengeri kazi ruhande, mutibagiye kubisangiza abandi. Amadou Toumani Touré rero yavutse ku igenekerezo rya 4 Munyonyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1948, avukira mu gisagara ci Mopti mu karere ko muri Sudani yo hagati ariyo Mali, ariko muri ico gihe yari koloni y'Abafaransa, naho rero yitwa Sudani yo hagati. Amadou Toumani yavutse igihugu ca Mali kiri mu minwe y'Ubufaransa. Yakuriye muri ico gisagara yavukiyemwo Mopti. Amaze kugera ku myaka yo gutangura amashure baca bamujana ku ishure shingiro ryaho nyene. Amaze gushika mu Buyabaga niho yacaja ku mugwa mukuru i Bamako mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966. Uwo mwaka nyene aca yandikisha ku ishure ryisumbuye ry'Ibadarabugu, ahamara imyaka 3, maze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 aca arangiza amashure, mu nyuma aca bumwigisha. Inyuma y'imyaka itari mike Amadou Toumani Touré ari umwigisha, niho yafata ingingo yo guhindura umwuga. Ico yakoze yaciye aja kwiyandikisha mu bazokora ikibazo cyo kuja mu ishure rya gisirikare mu gisagara c'Ikati. Ico kibazo carakozwe aragitora, acaba intwazangabo mu rwego rw'abasoda bakoroka mu kirere bavuye mu ndege de parachutiste, rukaba rwari kandi urwego rucungera umukuru w'igihugu. Amadou Toumani Touré bivanye n'ubutwari yari afise, bikanagaragarira ku bwitonzi bwiwe na discipline, ubucuti hagati yiwe na prezida w'ico gihe General Moussa Traoré buca mu munoni, niko guca atangura kumurungika mu myimenyerezo itandukanye ya gisirikare mu bihugu nk'Ubufaransa, RSS n'ahandi, maze biza kurangira amugize komanda w'ingabo zo muri rwa rwego rw'abasoda bakoroka mu ndege bita Ababere Rouge mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984. Umukuru w'igihugu Moussa Traoré ati ntibihereye aha, acamuha kurongora ingabo zimucungera garde présidentielle. Ariko nubwo umukuru w'igihugu Moussa Traoré yariko abikora uko, vyabaye nka kumwe bavuga ngo umuntu mukorera ineza nawe ahagusubiza inabi, uti gute? Igenekerezo rya 26 Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991, nyuma yaho ku ntwaro ya Traoré ibintu bitanguriye kumera nk'ibiyangara, akagwi k'abasirikare kaciye gasaba Toumani Touré yobarongora maze bagahirika ubutegetsi. Ico gihe yaza yamaze gushika ku ipete rya lieutenant colonel. Erega inkuru yahavuye ibinkuki. Moussa Traoré abakubise coup d'etat, ibintu kuri Toumani Touré bitangura kuba umunoni. Aho kagwi k'abasirikare kari gahurikiye muco bita mu Gifaransa Comité de transition pour le salut du peuple,
CTSP mu funyafunyo z'igifaransa. Wari umugwi bo bavuga ko uje gushira mu ngiro ugushaka ko abanyagihugu. Nawe Amadou Tumaini Touré urumva ko ariwe yari akarongoye. Bamaze gukura Moussa Traoré nuko Amadou Tumaini Touré acaba umukuru w'igihugu mu kiringo c'imfata kibanza camaze amezi 9. Muri ico kiringo niho yaciye atunganiriza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992. Muri ayo matora acaha intayo kurongora igihugu. Prezida yatowe muri ayo matora ariwe Prezida Alpha Omar Konaré. Abantu bamaze kubibona uko niho bagira bati kumbe wewe uri umugabo w'abagabo kuba wemeye kuva ku butegetsi maze ugaha mugenzawe Alpha Omar, ati ni ikintu gikomeye. Kuva ico gihe baca bamuha akazina ko ari umusirikare aharanira demokrasi, Soldado la Democratie. Wa mu prezida yarahejeje gutorwa Alpha Omar Konaré mu kumushimira acamuha ipete ya general. Mwaka w'ibihumbi 2001 Amadou Tumaini Touré yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU w'ico gihe Kofi Annan kuba intumwa idasanzwe mu gihugu ca Republika ya Centrafrique inyuma ya coup d'etat yari hejeje kuba ya President Ange Felix Patasi. Amadou Tumaini Touré yagiye kugaruka ku butegetsi inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2002 ndetse yongera aranatorwa mu mwaka w'ibihumbi 2007 acatwara kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2012 aza kuva ku butegetsi akubiswe coup d'etat. Mwe bavuga bati ivyo ugirira mugenzawe nawe nivyo bakugirira. Uribuka kare ko nawe yari yahiritse ku butegetsi Moussa Traoré. Mu bisanzwe igihe yari ku butegetsi mu kiringo ufata kibanza inyuma yaho bahirikiye ku butegetsi Moussa Traoré, vyatumye yiyumvamo kuja mu vya politike kugira ngo kumbure nawe azoharanire intebe y'umukuru w'igihugu kiretse ivy'imfata kibanza. Gusa yararindiriye Prezida Alpha Omar Konaré araheza ibiringo vyiwe bibiri imbere yuko nawe atangura kuja mu vya politike. Bidatevye rero kwigenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2001 niho yacatanga imihoho mu mabanga ya gisirikare. Acatanga kandidatire yiwe yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ariko nk'uwigenga kuko nta mugambwe n'umwe yarimwo. Acagira imana acashigikirwa na rimwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike societe civile muri ico gihugu ryari ryashinzwe na bamwe mu bantu bari bamwegereye. Iryo shirahamwe ryitwa Mouvement Citoyen. Buno nyene acaratsinda amatora kwigenekerezo rya 12 Rusama umwaka w'ibihumbi 2002 ku bice birenga 64 kw'ijana, mu gihe uwo bahiganwa Soumaïla Cissé wari yahoze ari umushikiranganji yari afise amajwi arenga gato ku bice 35 kw'ijana. Leta yiwe vyagaragaye ko yari ihurikiyemwo bose kuko imigambwe yose yo mu gihugu yaragize uruhara muri yo leta. Yaciye agena Ahmad Mohamed Ad Hamani kuba umushikiranganje wa mbere, ariko uwo nawe yahavuye atanga imihoho kwa 8 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2004 acasubirirwa na Ousmane Isufi Mayiga. Amadou Tumaini Touré yasubiriye gutorwa ku kiringo kigira kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2007. Mu misi ya nyuma ariko asozera ikiringo ciwe ca mbere, Amadou Touré ari mu rugendo rw'akazi kwigenekerezo rya 27 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2007 mu gisagara ci Nioro muri Sahel mu karere ka KS mu burengero bw'igihugu ca Mali. Yaboneyeho akajya ko gutangaza ko agiye nyabuna kongera kwitoza mu matora yari yimirije yo mu mwaka w'ibihumbi 2007. Ashigikiwe rero n'imigambwe itari mike harimo 14 yari ihurikiye mu runani Adema Alliance pour la Démocratie au Mali, cyo kimwe n'iyindi migambwe. Tumaini Touré acayongera gutsinda amatora kuwa 29 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2007 ku majwi agera ku bice 71 kw'ijana ku bice birenga gato 19 vy'uwo bahiganwa Ibrahim Boubacar Keïta aherutse gukurwa ku butegetsi akubiswe coup d'etat. Ariko yiyamamaza yagenda avuga ati ninatsinda n'umunyamali umwe wese azoba atsinze. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2012 bidatevye aca kubitwa coup d'etat maze abaravuye ku butegetsi.
Inyuma y'urupfu rwiwe abantu benshi bagiye bagira ico bavuze. Aha twovuga nka Ahmad Muhammad Age Hamani wari yahoze ari umushikiranganje wa mbere ku ngoma ya Amadou Tumaini Touré. Yagize ati ndugure kwa mugina. Ubwa mbere ho Amadou Tumaini Touré yari umusirikare yabunyoye kandi akunda igihugu. Amaze kuja mu vya politike yarakoreye igihugu haba mu iterambere eka no gusubiza hamwe abanyagihugu ba Mali. Ikindi naco yari umuntu yitaho agateka kazi na muntu nubwo utunenge tutabuze nk'abandi bose, ariko ndavye ubugene yakorana n'abandi ingene yari imvuga kuri ku bwanje nzokwama ndamwibuka nk'umugabo w'intwari. Ndugaye twa mugina. Nubundi rero Amadou Tumaini Touré akaba yitavye Imana mu gihe mu gihugu ca Mali kiri mu ntwaro y'ifata kibanza biturutse kwihirikwa ry'ubutegetsi bwa Ibrahim Boubacar Keita ryabaye kwigenekerezo rya 18 Myandagaro umwaka wa 2020. Amadou Tumaini Touré akaba yitavye Imana ku myaka 72 y'amavuka.